nimwiyumvire nk'abarundi babonye basaba Imana imvura ikayitanga. Imana yatwetse ibimenyesho byinshi, ibuka mu gihe cya corona ingene Imana yazigurije Uburundi. Mugabo ukazubona uno munsi abarundi batanguye kwidodomba. Imana rero avuga iti ibimenyetso naberetse vyari bikwiye kugira ngo ntagire n'umwe azosubira kwidodomba, yumve ko jewe Imana ndiho. Nico gituma nza ndarondera ico kebura turaba abandi ngere vyabagendeye, kubera ko abantu babonye vyinshi ku Mana. Niho rero Imana ivuga iti kubera ko abo bantu babonye ubuninahazwa bwanje n'ibimenyetso vyanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu Bugaragwa, kandi bakangeza inshuro 10 zose, bakaba batumvirije ijwi ryanje, ntibazobona igihugu nemereye basekuru babo nshizeko n'indahiro, kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Erega niko vyagenze. Abari bageze mu bigero bose bahereye mu Bugaragwa kiretse Karebu na Yosuwa, bobo bari bemeye Imana. Bane ba mama, uyu munsi twaje gushengera imbere y'Umukama Imana yacu. Harageze ko tuzirikana kuri izi mpanuro umutumwa Paul yandikiye Abanyakorinto muri iki kigabane ca 10. Twibuge twese ko Imana yadufashije tukabona iyo Burundi butera bugana kugira dutunge rutunganirwe. None rero muri urwo rugendo tugende twese nk'abana b'Imana koko bayemera, bayizera kandi bagamburuka ingingo zayo. Imana yaratweretse ibimenyetso vyinshi vyerekana ko turi kumwe, ariko nguma numva imyidodombo ari myinshi. Mbega n'ubwa mbere dukenye, mbega akarenganyo kaho hambere na kubu birangana. Ego nivyo ngo amabi yitwa mabi, ariko rabaho wavuye iyo abikoze ntaho yagiye n'ibindi izobikora. Ibi ndabibwira cyane cyane mwebwe ndongozi, kuko abene gihugu baraba inyifato yanyu. Mukamera nka Kora na Datani na Abiramu, muzoba mukwegeye abarundi benshi n'imiryango yanyu. Mukamera nka Hanoni, abene gihugu baremereye agakora ibidakogwa, nta kabuza abarundi bazobona amahano kubera mwebwe. Nidukorere twisunga ijambo ry'Imana.